buri mwaka kw'igenekerezo rya 2025 ukwezi kwa Munyonyo n'umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya amabi akorerwa abakenyezi. Inama mpuzamakungu ya ONU yarashizeho n'uburyo abantu n'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu yo kushiramwo ibikorwa bakora muri ubwo buryo bwo kubigwanya. Nuko rero amashirahamwe yacu, umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi, n'urunani rw'abashingwamanza baburanira abakorewe ivyaha bihanwa na sentare mpuzamakungu, bamaze kwihweza ko amabi n'ivyaha vyabaye ndanse mu gihugu, biyemeje gushira hamwe inguvu n'amajwi yabo, bashinga icivugo bokorera kuno mwaka kivuga kiti ubutungane kubakorewe amabi afatiye ku gitsina mu Burundi. Icatumye ayo mashirahamwe abiri atora ico civugo ni kumvo nyamukuru zikurikira. Ubutungane mu Burundi busigaye ari igikoresho gikomeye cyo gutoteza abaharanira agateka kazina muntu, abamenyesha makuru, eka n'abatavuga rumwe mu vya politike. Ivyo rero bigakogwa hanini kwitaho cane uburyo bwo gufata ingingo zo guhasha biboneka by'akarorero mu gutuza ukudahana ayo mabi n'ivyaha bikoregwa abakenyezi n'abigeme. Vyatumye rero ayo mashirahamwe kuko mpejeje kubivuga yiyungunganya agategura inyigisho zishingiye canke zerekeye abakorewe ayo mabi, mu ntumbero yuko yo kumenya amategeko mpuzamakungu ahana ivyaha vy'ihohoterwa rifatiye ku gitsina n'uburyo bwo kwitura izo sentare mpuzamakungu. Ayo mashirahamwe kandi mu gutora ico civugo yasanze bikenewe gushira hamwe nk'uko twabivuze inguvu n'amajwi yabo, mu gihe mu gihugu abanyagihugu muri rusangi n'abakorewe ayo mabi basanzwe babayeho mu bwoba bwinshi butuma badashobora kwiyamiriza ayo mabi bitewe no gutinya gutotezwa. Iri sekeza rero mu bikorwa bikuru bikuru izokora ni inama izotegekanya inama zo guhanahana ubumenyi n'ivyiyumviro ku buryo n'ubuhinga ngarukabumenyi ku vyerekeye ubutungane mpuzamakungu n'ingene abahohotewe bo bushikira. Ikindi gikorwa gikomeye twashize imbere ni inyigisho zo gukarisha ubwenge zizotangwa ku baharanira agateka kazina muntu n'abamenyesha makuru, kugira ngo bagaragaze uruhara rwabo mu kugwanya ayo mabi. Tuzoshira habona kandi intahe eka n'amasanamu ku bantu bakorewe ivyo vyaha, harimwo n'ireresi. Tuzoshiramwo kandi inyigisho zo guhimiriza abanyagihugu kutemera inyigisho zifatiye ku bitanzi, na cane cane zibahimiriza gukora ivyo vyaha. Muri izo nyigisho tuzobahimiriza kugira uruhara cane mu kugwanya ayo mabi n'ivyo vyaha, harimwo n'ivyaha bihanwa n'amategeko mpuzamakungu.
ikindi tworahiriza nuko ayo amashirahamwe yategekanije irisekeza ariyo umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi n'urunani rw'abashingwamanza baburanira abakorewe ivyaha bihanwa na sentare mpuzamakungu barijeje abanyagihugu muri rusange n'abakorewe ayo mabi ko bitebuka ubutungane buzobaho ku mabi n'ivyaha baguma bakorerwa, mu gihe noneho hari n'amadosiye aza yarashikirijwe muri izo sentare mpuzamakungu. Ayo mashirahamwe yiyemeje kandi kuri uno munsi gufasha abahohotewe muri ayo mabi afatiye ku gitsina mu gushikana imanza zabo mu masentare mpuzamakungu abarayo muri ONU canke ayo mu karere mugaha mu ntumbero yuko abakorewe amabi boronka ubutungane bw'akarorero n'abayakoze bagahanwa bigaragara abari ku rwego rw'igihugu canke kwego mpuzamakungu. Murakoze.